nta kintu mfise no kwirata nta n'ikindi nzigera mbona atari ubuntu wanyeretse nibwo nshima nibwo nzirata abana nareze abana nareze ubu niho ndiko ndashingira rapapose nari ku rubanza rw'umwana twiganye ndi mu rubanza rw'umwana nareze navuga ngo abana nukuvuga ngo abo twiganye baraheze bahageze ku bana nareze rero sasa ubu se hari umunyarwanda ushaka ubwene igihugu bw'u Burundi ra ubwo se bakeya benshi ngewe ahubwo ngewe wabumva ngewe buriya mu buzima naraza no muri ibi bihugu bindi nifuzaga kujya mu Burundi n'ukuri nifuzaga kujya mu Burundi kuko mu Burundi nabonaga haba abantu b'imfura abakobwa b'abasirimu abasore b'abasirimu bakunda kwirikura badafite imitima mibi badafite mukushi ahubwo abarundi mwese ndabasohoje inshuti zanjye kandi abantu benshi bankurikira 40% harimo abarundi shani nka burya ko intambara ya Ukraine n'Uburusi none ntiyavumye hamikazigahe ntikivugwa kandi iriho irahaye none nibagwana amasarazi baguzi kuvuga baragwana vraiment none muga ntivugwa nivyo rero bazoruha bahebe nta kintu mfise no kwirata nta n'ikindi nzigera mbona atari ubuntu wanyeretse nibwo nshima nibwo nzirata mbega ubuntu butavugwa bwankuye ku urubanza naco nari kuzokora ngo nemeke n'Imana. Yes, abakunzi ba nationalité TV reka ndabaha ikaze ngenda bashimire mwebwe musi mugoruje kudukurikira waba rano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba muri muri diaspora ndavuga ngo big up son and don't give up. Yes, ngiye cyose ngaha ndabubwira ngo ntucike intege guys. Gucika intege ni ntabwo imwe ituma umuntu asubira inyuma ivyo murabizi nabo ndabibabwira misi yose muri ivyo yaravuze ngo nta kintu nakimwe mfise no kwirata ngo nta nico ndigera mbona atari ubuntu wanyeretse reka avuga ko mu bintu vyose dushaka kuba dufise hano kw'isi canke mu bintu vyose dushaka kubona dufise donc mu buryo bwose icuri ico ufise nta nakimwe ukwiye kwirata atari ubuntu bw'Imana ngo nibwo shima nibwo nirata bisigura ngo ni wirata ijambo ry'Imana rivuga ngo ni wirata biratse ko wamenye Imana ibisigaye byose biri hasi cane. So hello mumeze gute ici yo baby girl mignonne du monde ya iyo ndigama mubizi kongira ndabaha agasho mubona gute ngarutse mu niro icavyishe niyo nkabwiye ko bimbere koko mwamaze kuvuga ko bimbere nzorinda ibiganiro byose nzoguma nkora muzotanga hasige nkora ibiganiro mubone aravuga ngo umukobwa akora ibiganiro mubone oya ni muri ya ntuze nyene niko kubandanya gushingira abo twiganye abana nareze abana nareze ubu niho ndiko ndashingira rapapose nari ku rubanza rw'umwana twiganye ndi mu rubanza rw'umwana nareze navuga ngo abana nukuvuga ngo abo twiganye baraheze bahageze ku bana nareze rero sasa ndago mumfashe abantu hambwiye ngo bari ready ngo dukore urubanza banza mugire connaissance none namwe mushaka muvuga ngo dukore namwe narumiwe. So guys rero nari ngasubwira kandi kugira ngo tube kuganira ko no munsi ni mu bice bitandukanye
la fois passée naragiye ikiganiro kivuga ngo uko biri kose umuntu akwiye kwiyubaha, akwiye kubaha entourage, abantu bamukikuje, akwiye kubaha baba bamusumba canke aho yubaha, na cane cane le monde no munsi abana basigaye bari ku ma réseaux sociaux. Je ndabita abana kubera ko benshi turangana, benshi nabakuze mbona n'abana ba rero ndiko ndababwira ngo twiyubahe, dukoresha amaterme yo kwiyubaha, ni kugira ngo duheshe ishema canke twubahisha abavyeyi bacu, abavyeyi batwibarutse. Je nibaza ko atamuvyeyi yobura agahinda mu gihe abonye hari abantu bariko umwana wiwe, ugasanga n'umuvyeyi abonye umwana wiwe ariko aratukana ibitutsi bitagira izina. Je ndavuga bitagira izina kuko n'ibintu bigoye. Gabanya rero, je navuze la fois passée nari mfise réseau kuko nari numva ko ari kuguhanura nkuko nawe mpanura, tugahanurana hama ubuzima bwakomeza seho. So rero reka twubahe abavyeyi mu kumenya amajambo tuvuga, amaterme tuvuga. Hari igihe bigucika c'est vrai, mugabo urahagira ibintu wateguye. Ari shaka gucisa naho nyine wosaba pardon, ukavuga ati iri vraiment ryancitse. Urumva kubera ko abavyeyi bashabona ko baruhira ubusa. Nimba umuntu agututse sima kumwishure, umuntu agututse sima kumwishure, mu kugira ngo umurote nawe gerageza nto umwishure ico yakugiriye. Sivyo? Gerageza basi nawe umurute, mwereke ko umuruse hama ukoresha imvugo. Ndavuga ko imvugo mbabarira amatwi. Niyo wokenera kumusubiza apana kumutuka, umukoresha imvugo mbabarira amatwi. Niho tuzomenya n'abavyeyi bacu, niho n'igihugu cacu kizotera imbere kubera ko geze ko turavuga ibitutsi biri bizarre, utukisha igihugu, gatukisha umuvyeyi wawe, gatukisha ikibano cawe. Kuri ivyo rero reka twubahisha abavyeyi bacu, twubahisha inshuti zacu, twubahishe abatweze kugira ngo bari proud yo kutwitwa abana babo. Abigisha batwigishije, we proud nuko bigishije abana bafite indero. Babona tuko turatera imbere. Sivyo none nivyo sawa. So, ikintu ngarutse ko mu kiganiro casohoce Sergio twakoranye na Arlene Alu mwarakiravye. Twariko turavuga ku mukobwa yasavye ubwene gihugu bwo mu gihugu c'u Rwanda ariwe DJ Sonia. Numvise ashaka kubigira koko je nyine kubera ko womengo ni nkaho hari ikiganiro twakoze, iyo commentaire yarambabaje. Umuntu yanditse ngo mbeko mudakora ngo deba kuri mukobwa ngo yasavye ngo ubwene gihugu ngo bw'u Rwanda. So guys, none tuvugishije ukuri nta munyarwanda yasavye ubwene gihugu mu Burundi, nibo benshi. Hari abantu ngira ngo batazi how much igihugu cacu ari ciza. Ashaka kuba benga mu bishaka dukora cyari mu byo nkorera kuno munsi, ndashaka gukorera kuri kuri nakantu nabonye kuri TikTok ko umuntu ariko aravuga ati mbega mwebwe iyo muriko muravuga ngo igihugu c'u Burundi ngo ntawo kwifuza ukibamwe murakizi. So ndetse nje kwirata ibyo dufise kuko ni byinshi, abivuga n'akibiharaye nayo twebwe vraiment dufise ibintu byiza kuva kera. Ibyo rero twarabiharaye, turabiharurukwa, biracari ni byacu, nico gituma tutanavyirata. Rero nayishaka just kubumvisha ni petite video y'uwo muntu yariko aravuga, urumva ariko aravuga ukungene ari like ngo mbere inde munyarwanda atifuza kuba umurundi. So guys, nashaka kubabwira kuri iki kintu, afite ko yose ubwene gihugu c'est son droit, n'uburenganzira bwiwe. Igihugu cacu rero ni ciza, nimba uri umurundi ba proud yo kwitwa umurundi, nimba ako kantu ushaka ko twumviririza hamwe n'akantu gatoya cyane mugabo agafise meaning. Hari ibintu bitagira meaning mugabo je pour moi kanyoheye vraiment ndakumvirije kubera ko numwe mu banyarwanda bafise like umutwe kugurutse. Yaba n'abajene bakoresha ama réseaux sociaux bo mu Rwanda bakumviriza bobona ko atakamaro ko kwinjira namwo nikidi kubera ko en fait namvuga ati ibi bihugu turimo sinari nzi ko donc Tshisekedi kushira hamwe na Paul Kagame president w'u Rwanda na president wa Congo nta muntu yarabizi mugabo kubera ko ari byabo barinjira mu nyine bakaganira. None wewe nimba uri ku ma réseaux sociaux karugura tukana utuka abantu nta kintu na kimwe ntibagusanze mu nzu ni kwa kutubaha vraiment.
gerageza mu abantu bijambo gerageza mu abantu bubaha gerageza mu abantu bakundana uravyumva akashaka kubumvisha ni just gato gusa sorry gatoya ndakubera ko n'umuntu ari mane afise n'ubwenge kandi sorry gato nge mu vyumvirira ubu se hari umunyarwanda ushaka kubwene igihugu bw'u Burundi ra ubwo se bakeya benshi ngewe ahubwo ngewe wabumva ngewe buriya mu buzima naraza no muri ibi bihugu bindi nifuzaga kujya mu Burundi n'ukuri nifuzaga kujya mu Burundi kuko mu Burundi nabonaga haba abantu b'imfura abakobwa b'abasirimu abasore b'abasirimu bakunda kwirikura badafite imitima mibi badafite mukushi kandi rero ndanabibona ninaha barakundirana ubona nyine bashize hamwe nge niko mbibona ntago bameze nkatwe ariko ubwene igihugu bw'u Burundi rwose ngewe nk'ubu ndifuza kuhagera nkabasura nkahura na Sebarundi nkanamusuhuza tukaganira ubu koko ubu umuntu avuga ngo hari abanyarwanda bifuza ubwene igihugu ntago babura rwose harimo abanyarwanda benshi nasomye message harimo abanyarwanda benshi bakora mu Burundi babayeho bafite imiryango bubatse bafite imitungo bameze neza rwose rero urumva ubusongo urumva atakwifuza Burundi Burundi ni bwiza zatanganyika bafite ibintu byose tuntu twiza umujyi mwiza uri ndawubona ku mashusho ku buryo ni paradizo kabisa kira gihugu kizaba paradizo kabisa mu gihe kizaza no kuri ni igihugu cyiza ahubwo abarundi mwese ndabasohoje inshuti zanjye kandi abantu benshi bankurikira 40% harimo abarundi urumva rero umubare mwinshi tumaje kuba inshuti twariganye twagize gute ndabemera ibihe byiza Imana umugisha Burundi Imana umugisha u Rwanda Imana umugisha twese Urundi Rwanda ibi ni ibintu mushobora kwimvira mwebwe nyene je nabikunze hari umuntu abavuga ngo nahinduye amajwi n'umuntu kuri TikTok yitwa Emirusingiza donc iyo zina derasi ry'Ikirunda ntukabavyumva bashobora kumva ko ari izina ry'Ikinyarwanda mwumvise ko ariko aravuga ati akantu guserize niko kabi ngo ntibameze nkatwe like uriko uravyumviriza nyene ariko arabivuga wumva ko ariko avugana imvugo novuga ngo y'urukundo urumva ko abantu basi urukundo apana ko twogira inzigo mu mitima wowe ugira inzigo ibaze nk'umuntu yase muri commentaire uko mudakora content ko kurya mukoga ngo yasabye ngo ubwene gihugu ubwana ngo mwanzanka na dindisi gute koko udakoze content iki ni content kwere ega nimwe mwabigize content like just content kubera ko hariho n'abanyarwanda benshi bamaze gusaba ubwene gihugu mu Burundi kandi bakaburonka bakaburonka vrema kandi benshi je hari habonzi n'ubu nkuko yabivuze ati mu gihugu ni igihugu ciza kirimo ibintu vyiza niko navuze ati ubivuga n'ubiharaye je sinumva ko mengo ni ibintu nokira takwera kubivuga n'ubiharaye twego turabifise kuva kera kandi tubona ko igihugu ciza ko tushobora kurazwa ishinga n'ibintu biri mu Burundi ukumva wotukana ukumva nyene wobigira big deal kandi wicaye ahantu nta mahoro bakubujije ntaki so guys tugira umutima muri twebwe wo kubaha sibyo none twubahane twubahe igihugu cacu mu mwese ciwiwe mu mwese yubaha indongozi z'abandi pe importe ibintu vyoba vyose kuko nibasubiza hamwe sinumva ko ngene uzosubira hamwe kuri ngo ndasavye imbabazi ngo abona tutse nuko ntibizogukundira nico gituma rero jewe un petit conseil nobaha nivuga ngo chunga siri chunga mdomo wako bafite bavuga ngo hari abantu bavuga ngo pour parler il faut tourner la langue cette fois canke il faut tourner la langue cette fois avant de parler donc ntushobora kuvuga ibintu di n'importe quoi urumva ahantu uri hose utazi naho uri hama ngo wumve ngo like ngo ni basi nimba basutiyuba gerageza ubaha abandi hari akantu nansera fois passé ndavuga ati biragoye ko umuntu yubaha umuntu atiyubaha minimum wowe uyubahe
respecte-toi kandi sindabibwira umuntu yoba atuka kubera ko DJ iranimba sweri kuba content oya sweri kuba content ahubwo ugiye yari kuba yari byari kuba ari ibintu bisanzwe mwako ko mwabigize big deal mengo ibintu bitaba umva keza ko ibintu bigira big deal vraiment twese nta content twese tubikorako mugakora ko mwago ibintu bivuga tera masanze nabikoze ko content kandi no mugasaba kubwira ngo bona ko ari ibintu biri easy Reka kugira ibintu byose reka kuvyagrava no kuvyagravita mugano uraho bifata ibintu biri sanzwe sifata ibintu bisanzwe reka gufata ibintu byose bifata ubikomeza orosha ubuzima buroroshe reka kubukomplika reka komplika ubuzima nka Adam na Eva tu vois reka komplika ubuzima nka Adam na Eva orosha nta kintu na kimwe bikumarira gutukana nta kintu na kimwe bikumarira aho ndabivuga ngaruka no abantu bari ku mahazo sociaux ugasanga birirwa batukana gutukana nivyo abantu baciriritse iyo umuntu yiyubaha ntutukana muramaze kubona abantu bakrea de buzz kugira ngo baratuka bagenzi babo ugasanga umuntu yagutumye ntiyavuga ko ashaka kwamamara mugabo uramwadutse ku mbuga uramuvuze birakumarira iki gutuka bagenzi bawe birakumarira iki gutuka abantu mungana birakumarira gutuka abantu musangiye reka kwirwa ku mahazo yose muri ko muratukana hari ubuzi bwinshi bwo gukora vraiment hari akazi kenshi ko gukora abantu hose nukuri ubuzi buruzuye atari bwo gutuka nimba ubona amafaranga yawe yeronka ko watukanye nukuri ko Imana wacari hasi nimba ubona ikintu cyose wokora kugira ngo basi wabanje gutukana nukuri ko Imana uri hasi cyane ndakurahiye gerageza ugire ubumuntu muri wewe ubumuntu reka kuba igikoko ubumuntu muri wewe ukuremo ibyo bintu by'akagaye ibintu byo gutukana ureke kuba naba serious so mugabo ndabivuze kugira ngo umwe wese kameme yikebuke hari abantu haje bavuga ngo tuko twaje nta muntu umwe kajujugumira guys oya ni kugira ngo tugarukane bwabo umuntu muri twebwe byo ni byari bifise akamaro muri twebwe byo bifise agaciro muri twe tumaze tubigarukane duswe tugire ubwo umuntu muri twe dusubire twiyubaye kandi twubaha abanzi like iga kwiyubaha nibwo butiyubaha tangwa kuvyiga please ndabigusabye so guys rero tugaruke mugire subscribe kuri ya channel yanyu abantu murabigana vraiment nimwe partage murambabaza mu mutima wanje wababaye kubera ko mutagira subscribe no kuri muratumye ndarandarira kubera ko shaka gukwiza ibihumbi reka igana ndagisohoye ndagikoze turi kuri ndabuze connect turi kuri 18950 reka dukwize ibihumbi 200 sivyo dukwize ibihumbi 200 basi sivyo dukwize 20000 abantu badukurikirana kuri YouTube hama naho partage ikiganiro hari abantu bahora bambwira ngo tugufasha gute tugusupportinga gute ndabasavye mugire subscribe mu partage ibiganiro byanje nimwa bipartage ni kuri muzamwe ko murashigikira hari abandi bantu bavuze tugushigikira gute guys gushigikira umuntu nimuzana amafaranga kubera ko jewe ndasaba n'ukuri je mbonye arico nkene gusaba ndagisaba umuntu wese arikwira none eka rero jewe ubona ushaka kunshigikira amafaranga yazane ndayakoresha tuba dukeneye ibintu byinshi ndabibutsa ko hariho n'ikiganiro tugiye gutangura cyo kwamamaza ibintu byanyu amaproduit yanyu ukaba ukeneye tukwamamariza produit ba mu wa mbere bamamarizwa amaproduit udutwanzikire kuri iyo nimero iri hasi hari abantu bambaza ngo ivyo bihero bitangura ni kombi ivyo bitangura ni 66 ibisigaye ndaze biraboneka ya 66 485 587 gerageza usome neza hama utwandikire hama ushaka kudushigikira udusupportinge n'ibindi byose mugabo mbwira abantu like munyandikira kugira ngo igihe cyo gutesha umwanya vraiment umuntu iyi nimero ni yakazi vraiment iyi nimero si yo kudraga iyi nimero si yo kuza ubona atakintu ufise cyo kutubwira vraiment aho twandikire urumva udafise ikintu kiri serious ushaka kutubwira ntirirwa twandikire wowe nimba ukeneye kutubwira ibintu biri serious twandikire mugatana ivyo ufise wirekere kubera ari abantu mwadutirimutsa mwadutsitaza mwadugwaza mu turi mu gusara so
rero guys numva arivyo nashaka kuganira namwe mwibuka ko ndabakunda cyane mwibuka ko ndi umukobwa wanyu toujours akiri single ubu no kuzundamara imanza z'abandi mugabo narizo manza z'abandi zivyaza umusaruro ngenda nikorera akaganira ce nitangira hamarira abashaka ko nzoha ndabaganiriza mu buryo butandukanye jenyene muzoje murampa amayide muri commentaire munambwire nico nkwiye kubandikirako nico dukwiye gukorako nanje nzoba ndahari murabibona sinigera ndabata rero abakunzi ba Mignone abakunzi ba nationalité TV big up sana tuzosubira mu kiganiro gikurikira ariko nze sage mwagize subscribe kuri nationalité TV. Thank you guys. Bye. Reka twibandanirize. Je nshaka kukubaza. Urigeze ku rwego rwiza rwo kwifuzwa n'umuntu wese. Antsika kare nta muntu yagutelefona ngo ndagusabye ngo ikiganiro. Mugo no munsi ndibaza kuri umwe ndashaka gukora ikiganiro cyangwa dukora ikiganiro. Wowe kuko ibi bintu tubizango mu buryo butandukanye. Wowe ukibizango ufite target ya. Kuko tuza ko mu matarget atandukanye. Icambere na mbere nari mfite target yo gushigikira impano. Kuko nararavye bon hari abaririmbyi benshi badapostinga barakuzaniye ingantrete nzanira sha bakuzanira ubandanye ukora canke je mbandanya nkora ega ndashonje ndashonje urumva nuvuga ngo ibisiga bivuga uri kurajya yego ndagutorere nzanira kandi amutorere ngo yatinya kuja kuri kamera ahubwo banze bareke basi guys mwebwe ko murakoma muri ko murajya abo abanyarwanda ntaringira nta n'ifiriti barya niyo mpamvu bonze ariko vraiment dukomeze urumva nariko mvuga wari ko nabonye injyana umutima wakuvuye yeah donc wari ufite target ya je nari mfite target ikintu ca mbere n'ivyo nakunda nivyo wari kuravuga gushigikira impano kuko nararavye muri industry harutugwi yes harutugwi nsanga rero mutugwi hariho abaririmbyi bagwa mu mporero badapostingwa batavugwa kandi dimo byari biri ngombwa ko nabo bovugwa kuko barakora canza rero nje muri iyo system ikintu cagiye kumbabaza nuko abo twaje tushaka ngo tuze ngo mushigikira ari bumenga rero basigaye bari hejuru cyane kandi umuntu yashaka kubafasha cambona ati finalement n'abandi babari ikorotse kubera ko ukubwira imyifato zabo kuko inyifato zimwe ziba zigayitse nico vraiment hama uravye okay reka ndakwinde basanze utamire rimwe oya vugana na kimwe hama urabonye baragukatiye kandi iyo target wari ufise mugabo uko biri ko turabikomeza nigeze kumva bagiranye ikibazo na B-Face kandi ikibazo nibaza ko ari umwe mu baririmbyi bagirana ibibazo n'abantu bose kandi nawe numvise ngo hariho group iri aho ndimo muri ya promotion amambara bavuga ngo B-Face ngo niwe muririmbyi ngo aca bugufi gasusa mani mbabari ndamwize gasusa B-Face vraiment ni umunyamahanga za vrai uri umuntu wa mbere numvise kuko Mignone aya magana uri wa mbere mugabo umviritse ukuntu yanyitwayeko sikwere kunyitwarako sivyo yaranyeretse kumenga ntacundi asiga ihagararo nko kumenga ngira ngo na Fizo ntiyokwegera ni bebe uri umwana wa B-Face kandi tuje nama nabivuze uri umwana ntaho urashika uracapambana mu bandi uro munsi kiyegeni baza ko kurongera kujya gwego uravye no munsi ugwego ugezeko waba ukimurondera ko content nigeze no kumurondera rimwe nta n'undi munsi nanamurondera kandi vraiment ntiyananyitavye uwo kubwira ati subira muri bwa buzima busanzwe bwa kera butandukanye n'ibi bya entertainment byo kuja ku social medias wobiheba gute kugira ubivemwo ahubwo ati mu buzima busanzwe busanzwe genda udandaze genda muri biho woba wampaye
kubera iki sawa madamu ntiwasenze uko niko uburozi bubafata nababwiye nibashushure je sifatwa aba yaciye mu gikoni yagushira nk'uburozi none ko bwaba bukwishe uwa abasi barakaka nibakinde basubire sifatwa reka dusa nk'abarangiza ikiganiro nashaka ndakubaza ikibazo kimwe cyane ndakumva ikibazo nyishe ntiwakinyishuye neza wavuze ko wabijemo kugira ngo ukuze impano mugabo uravye aho ushitse no munsi ari kuvuga ati aho nashaka gushika narahageze ubu nyendaha kuri uru rwego n'uruhe rwego wifuza gushika ko atari kuno munsi ninde wohanura ataravyinjiramo niki wo muhanura nk'umuntu ataravyinjiramo siyo umukobwa kuko abakobwa baje ku marezo sosio nukuri Imana imbabarire baje kuba abagore b'abastar yego kandi benshi hariho n'undi jenzo kwa manda bivuga kandi umuntu navyumvitanye birababaje kubona uri umukobwa hama abantu bose ugasanga bariyemera ko bakudiye donc uri umukobwa se je niko ndabivuga kuri kote y'abakobwa wari nk'umukobwa canke uravye aho wageze se urahageze umuntu akiri inyuma ari mushasha yovuga ati reka ibintu ndavyinjiremo kubwo abone iki wo muhanura wama nk'impanuro mu bisanzwe cambere na mbere sinamwankira kwaza mu kazi kuko nakazi kandi nakazi kaguha neza yego ni nk'ubundi buzi bisaba inguvu gusa ikintu kindi naco novuga minyoni abakobwa baza muri industry hariho abaza bashaka hiti uje rero ushaka hiti uje uri mwiza yego urakoranye ikiganiro na Dramati yego mani mbabare mvuze Dramati vraiment ndamukunda ariko niwe ngira ntange kakararero kandi ntagwa nkuru urimo aravyumva ko ari example ni example Dramati arabonye umudemo mwiza hajya umudemo ni mukadi yego vraiment kaya gasura kwe kandi nawe bashaka Dramati uko Dramati arakunzwe ntanze akarero kuri Dramati kuko afite igikundiro kubadema ahubwo si babona no kumuvugisha aramuvugishije bien sûr si wabona ikiganiro kiratanguye kugira ahubwo niko ndasha naza ndagufatire oya ntana kimwe uhavuruha iraremereye uko ni bon urumva rero ukaca usanga umukobwa aje ngaha muri game aje ashaka hit ndababwire apana na industry gusa umuhungu wese mumaze kuyaga rimwe kabiri mugahana contact mukaramukanya salut ejo tuzondamutse biba bihetse biba biraye kirazira kugirana imimenyerano n'umwana w'umukobwa ukagira imimenyerano n'umuhungu yaga kazi ibindi muyaga nibiki yaga kazi kuko umuhungu atari nawe yari muvyara ni mama atari mu grand frère cyangwa petit frère wawe voilà n'abavyara bikigiye barasabana ibara ntarumva n'abavukana ivyo ndabizi wasavye wavyaranye na mushikiwe hari abantu mwegeze kubwira ko afanana igeze kubwira ko ikiganiro irabi chimamanda maze nawe kwere ico gana nigeze ko nenisha hari kandi ndayikorana n'umuntu ndiko ndageye tumaje nyene uyo muntu ingene shaka ko abantu bakwe hari umuntu ubwese tuganda ko tuganira wowe ko mwitaba ndagukeneye cyane kumva ko ibintu ashaka kubwira hama akagupira ibintu bitagira uko bingana akaguha promesse y'ibintu mugabo akabikubwira ngo urumva rero ngo je ngo sindiso wanyungura bizi ngo nituvuga none ukimpamagara waruzi ko ntabizi ko utari papa yesu wibaza no kwitavye nihenze mvuga ati wibaza ko nimero ya papa ntayizi cyangwa wibaza ko ijwi ya papa je ntarizi mbega izina ry'iwawe ribajyanize ko kujya papa niko yitwa nyibwira aho wageze washaka kugira warahageze madame warahageze ubu ni bon none tubwizanye kubari karase nashobora kwigurira brochette eri accompagne na fuma ngura brochette iri sempranga asiate y'amafiriti buza mugunda gura brochette iri accompagne ndagushatse kubabwira ko abakunzi bashanye niwe tutagura guys je ndayiri hambere c'est quoi l'histoire atayirisha cyangwa video oya ndayiri voilà imbere ko rero turangiza turahejeje ikiganiro gisa nk'icarangiye mbangira ngo ngira mpeze hakaca nibuka hari akantu tutavuze kandi hari igihe ntozokuronka vuma kandi ntozokuronka vuba oya je uzombwira yanuze yanje yakado yanje ijya ni mu minsi twabonye ngo umuhari
M23 ngo wanse ibiganiro hamwe n'igihugu ca Congo like yanse ibiganiro. Umaze kumva ko yanse ibiganiro ni iki cakuje mu mutwe wiwe kubwawe? Wabibonye wavyumvise canke tinepa okura nta makuru ufise? Ndayafise. Yego. Ariko ndakubwira ikintu kimwe minyoni. Kuba banse ibiganiro. Yeah. Bafise ikindi bashaka. Kandi hajya ubwabo barazinanye. Yeah. Sivyo? Ikintu kimwe ibintu ntituvyisunge ko cane. Yeah. Ko naje ntabyo nshaka kwinjiramwo gose. Yeah. Yuko bayemeye canke bavyanse. Ko si mu Burundi banse ikigaye biyago. Usigaye ni mu Burundi. Hari akantu bavuze ngo M23 ngo ifise album ngo yaraduhaye show. Ubona atari ari mu ngano zitohera, ubona umuziki w'ubuntu utosaba gutera imbere, ubona ibintu utosaba kubara. Ubwo ibi bintu yaba hari ikintu coza gifuta kigadukuriraho ibi bintu. Mu Burundi tukaguma twiyagira ivyacu, n'umuziki wacu, n'iterambere ryacu, mu kurima n'ubworozi. Ico kintu vraiment no gishima. Sawa. No kuvuga ngo wewe wavyakiriye gute nk'umuntu ari muri entertainment kandi ashaka ko no vuga ngo ibyo mu Burundi hasaba kuba circulation y'ubuzima busanzwe atari M23. Dufate ko album yosoka igahera katuvira. Yego ibintu birasresanya kandi ibintu bimaze igihe kirekire biratinda bikazima bigashisha. Ni nka burya ko intambara ya Ukraine n'Uburusi none ntiyavumye hamika ntikivugwa kandi iriho irahaye none bagwana amasara sibaguzi kuvuga baragwana vraiment none muga ntivugwa nivyo rero bazoruha bahebe. Alo reka ndagushimiye cyane. Nanje ndagushimiye. Ngewe naka kanya tuganiriye nizere ko la prochaine fois nagutumira. Ninabona umviza ama commentaire muza kwandika muze kumusaba. Muze kubwira nimwe mushaka garuka tugaruka ndimvaze ko nzohanda kurondera dusesa. Ndakunda umukobwa adatinya. Mu buzima apana n'umukobwa gusa. Wari we wese kirazira neje mundi gutinya. Yeah. Utinyike. Turi kwisi uyaguteye ubwoba nawe azopfa nawe upfe kandi impera n'imperukane down. Kandi guys nta muntu je nkunda kubwira abantu ngo nta muntu afi imbere yo gupfa kwiwe. Ufite indi Imana yateguye kuzopfa ufise imyaka 80 uzopfa. Niyo bokurondeza iki niyo bugerageza gute ntuzopfa. Rero reka kuba babaho barakugonga ukavunika muga ntupfa ugahenyagara ntupfa. No kuvuga rero ngo muri ubu buzima soyez honnête, soyez abantu beza, soyez umve babandi nyene bo kwifuzwa. Ahari ukuri mu kuvuge hari kitagenda neza mu kivuge mugabe bisigaye dukomeze kugirirana urukundo. Yes. I big up son. Merci. Thank you. Yeah. Bye. Ciao ciao. Ciao.